Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu. Ndivyo ndabipfurije nkuko mubibona, nkuko mubyumva kandi nkuko mumaze kubimenyera. Nongeye kugaruka jewe Janvier Imana irambona muri kino kiganiro kugira ngo dusangire iki kiganiro kivugirwamo ijambo, novuga ngo ijambo ry'urufatiro. Mu gitondo umuntu abavyutse yaryamye yaraye mwijoro, kumbure novuga ngo agereranywa n'uwapfuye. Haba hariho byinshi byo gushimira Imana, haba hariho byinshi umuntu yogira Imana, yosenga Imana, yokwiragiza Imana kugira ngo Imana ishishikare kubana nawe, ishishikare kumurongora, ishishikare kumugirira neza. None rero riba ari ijambo ririmo gushima Imana, riba ari mu ijambo ry'ivyizigiro, riba ari mu ijambo novuga ngo ritubera ijambo rya reflexion, ryo kwiyumvira ko canke rya meditation, kugira ngo umuntu amedite ku ijambo ry'Imana, rimubera impamba y'umunsi mu bikorwa bagiye kwirigwamwo. Mfise amajambo ngomba ko dusoma mu cete canke mw'ibaruwa rya kabiri Pawulo yandikisha ishengero ry'i Korinto, ni mu gice caho ca 5. Ngomba ko dusoma umurongo umwe wonyene, ni umurongo wa 17, ariko wewe urashobora gusoma uhereye ku murongo wa 16 ukageza ku murongo wa 10, novuga ngo ni 9. Ayo majambo yahawe ijambo ry'umutwe rivuga ngo ubugingo busha bwo muri Kristo. Byumvikana yuko aya majambo agomba kutubwira ku bugingo bushasha bwo muri Kristo Yesu, uko bumeze, uko bukwiye kumera. Ngaha ari ijambo nabonye ritoma ko neza, ridacishije iruhande ku bijanye n'ubugingo bwo muri Kristo Yesu uko bumeze. Nabonye rivuga ngo nuko rero ku murongo wa 17 igice ca 5 ikete rya kabiri Pawulo yandikisha ishengero ry'i Korinto, havuga ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe gisha, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bisha. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo muravyumva atubwiye neza umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu ukuntu ngo aba ameze, kandi bitubwiye ngo iyo ari muri Kristo Yesu aba ameze gutya. Bigomba kutubwira ngo iyo atari muri Kristo Yesu naho ntaba ameze gutya. Rero ngaha twumvise ngo iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icaremwe gishasha. Aha naho tuca twumva rero ngo ariko iyo atari muri Kristo Yesu ntaba ari icaremwe gishasha. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, uyu munsi ugiye gusubira ku kazi kawe, ugiye kwirirwa mu bikorwa byawe bya misi yose, ugiye kudandaza, kumbura ugiye kwiga, nimba uri umunyeshure, kumbura ugiye mu bikorwa bitandukanye bivanye n'amabanga ujejwe, bivanye n'ibyo urangurira mu bikorwa byawe bya misi yose. Nagomba ngo iri jambo ryitwaze ritubwiye ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu hariho ukuntu aba ameze, kandi uko kuntu aba ameze kugaragaza yuko uyu muntu ari icaremwe gishasha. Imana yacu nihimbazwe. Icaremwe gishasha naco ni ukuvuga yuko haba hariho ibya kera bijanye novuga ngo n'ubuzima bw'ikinyabyaha, bijanye n'ubuzima bw'ingeso mbi, bijanye n'ubuzima bw'umwijima w'ibyaha hariyo umuntu abamwo atarakizwa, atarahindukira, ataraheba inzira y'ibyaha. Hanyuma kugira ngo yinjire muri Kristo Yesu rero bimusaba novuga ngo kwihana no guhinduka ku bya kera by'ibyaha yari amaze n'imyaka kanaka, hanyuma akemera kwinjira muri Kristo Yesu, kugira ngo kwinjira muri Kristo Yesu kumuhindura icaremwe gishasha.
aremwe ukundi gushasha, agire iyindi identite, agire novuga ngo iyindi ndangamuntu imuranga, imudondora, ivuga yuko uyu muntu yahindutse, yavuye mu byaha, yakijijwe, asigaye agendera mu muco, yavuye mu mwiza w'umuzimagiza w'ibyaha, ubu rero asigaye agendera mu muco. Imana yacu nidutabare. Turabakizwa, turabakristo, twarabatijwe mu mazi menshi, abari naho kumwe muri yaya natari menshi, turakora ibikorwa by'Imana, turaririmba, turagirane, turatanga amahera, turatanga amashikanwa, turatanga ibigira 10 n'ibindi. Ibyo byose bikagaragaza yuko turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Ibyo byose bikagaragaza yuko turi abayoboke ba Yesu Kristo. Ariko mugabo hari ikibazo gikomeye kiriko kirabonekana muri kino gihe, kandi nticyatanguye muri kino gihe gusa, na kera byabayeho, byamyeho, aho wasanga habaho unovuga ngo ukuba ikivange. Imana yacu nidutabare. Rero muri kino gihe birashoboka cyane ko umuntu yosanga yibesha, yibwira canke anabwira abandi ko ari icaremwe gishasha, ko ari umukizwa. Imana yacu nidutabare. Naciye ku muntu umwe muri ico gihe carenganye, hama uyu muntu rero hakaba hariho abandi rero bamuza amakuru yiwe cane yimbitse, ingeso ziwe, ubumaraya bwiwe, ubusambanyi bwiwe, nabo bagenda kumbe barasambana, bakagenda barabivuga hirya no hino, ngujya ngo ni nk'umugore wanje, ngujya ngo ni nk'umugore wanje. Hanyuma rero uyo muntu nari nsanga mfise ayo makuru rero. Hanyuma rero mu nyuma yaho canumva rero ariko arabwira abantu ko uyo muntu muri kamere mere yiwe yambara impuzu ndende, zimwe zigenda zirakubura, muzomubona yambaye impuzu y'impenereza. Abantu rero bamubona muri izo mpuzu bamubona mu bwiza bw'Imana, kuko ivyo bindi abigenderamwo ahihishije aho batabona. Imana yacu nidutabare. Kandi arakora ibikorwaga bitari bike mu ishengero ryabo, mpora ndabibona, no wanashaka no kumvuga ngo rukanabumenyi. Imana yacu nidutabare. Rero nizera ko ngakumbura ingarukurije ngaha bitadoma ku butoko uyo muntu ko ntibikenewe. Na karorero mfasha nyigisho kagomba kutwereka yuko bishoboka yuko umuntu akora gutya, avuga gutya, yitwara gutya, ariko mugabo mu by'ukuri atahindutse icaremwe gishasha. Kuko guhinduka icaremwe gishasha bisigura ngo uri muri Kristo Yesu indani hariya. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero nsanga aho hantu ndenganye, numva ariko arabwira abo bari kumwe mwirigara uje no ku rusengero, ngo iyo babonye nambaye impuzu, nsanga mbaye nabona ariko araduza nyakanzu yambaye kubura yegeza haruguru gatoya, ngo iyo bishitse ngo bagasanga ngo igira no gaha haruguru gatoya, ngo tubaba ngo yongo ntuze ngo ubuntu bw'Imana ko bwako nako apana ubuntu bw'Imana, ubwiza bw'Imana bwakuvuye ngo mbega ngo byagenze gute kayeme ngo munsi ngo byagenze gute, kukubera yuko ngo kwambara impuzu zigenda zirakubura niyo style yiwe, kandi abayibona bose bayibonamwo ubuntu bw'Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Ariko mugabo urumva ko ku rundi ruhande hariho ibindi avugwa ko, azwi ko, mbere bigaragazwa, bishirwa habona nabo babikona, nabo bagenderamo, nabo babigendanamwo. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha ijambo ngomba kugutekerera uyu munsi, nagomba ngo urabe yuko by'ukuri uri icaremwe gishasha. Ntushobora kuba icaremwe gishasha utari muri Kristo Yesu indani, kandi muri Yesu naho ntiwinjirayo ujanyeyo ingeso mbi za kameremere y'umubiri, ukiboshwe na bya bindi, ukiganzwa na bya bindi. Ntibikunda yuko witwa icaremwe gishasha. Mu yandi majambo, naho by'ukuri kuba icaremwe gishasha k'umuntu dushobora kubibonera mu ngeso ziwe, dushobora kubibonera mu byo avuga, ariko mu by'ukuri
igiharuro 100% cemeza yuko umuntu ari icaremwe gishasha ni Yesu Kristo akivivura, ni Yesu Kristo ashirako vingo ivuga ngo uyu muntu ni icaremwe gishasha. Imana yacu nidutabara bene data, abantu bo gushingira intaye y'ukuri icaremwe gishasha kuko bafatira ku byo babona, kandi niko ibyo babona nabyo birafise pourcentage yo kuba icaremwe gishasha byerekana. Ariko mbega by'ukuri ko uri icaremwe gishasha bimusaba kubanza kuba muri Yesu Kristo indani, hanyuma bikamusaba ko ibya kera bivaho bikurwaho, dosiye y'ivyaha, dosiye y'amanyanga, dosiye y'amafuti ihanagurwa igakurwaho, akitwa icaremwe gishasha. None jewe na wewe turi ivyaremwe bishasha iruhande y'ibyo abantu kumbure batubona ko vyiza. Mbega Yesu nawe agufise, novuga ngo indani muri we, munyemere mvuge gutyo, agufise mwibondo, agufise munda iwe, agufise mu mutima iwe, indani muri Yesu. Yesu aragufiseyo. Nimba agufiseyo uri caremwe gishasha cuzuye gikwije vyangombwa. Ariko mugabo naho abantu boba bavuga ngo naka ni sawa, ariko nawe ubwawe usanzwe uzi yuko abantu bereka vyiza gusa ugomba ko bamenya, kuko birashoboka yuko abantu ubamanipira ukabereka vyiza gusa bashaka, ubabambe ushaka yuko babona. Ariko mugabo Yesu wewerera atahana namanyegezwa, uri mu mugabane, uri mu mugwi wabo yita ivyaremwe bishasha. Imana yacu nidutabare. Hari umuririmbyi yavuze ngo ngomba ko noba umukristo mu mutima. Imana yacu nidutabare hariya mu mutima, kuko birakunda ko umuntu aba umukristo inyuma mugabo umutima bitariye. Ibyo rero nabyo nibyo twogwanya, tugahanira kuba abakristo bo mu mutima, icaremwe gishasha. Twabonye ijambo ryatubwiye rero ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari icaremwe gisha, ibya kera biba bishize, byose biba bicitse bishasha. Imana yacu nidutabare. Ndakwipfurije kuba icaremwe gishasha kidafatiye ku by'abantu babona gusa kubera ko ari byo uba waberetse, ahubwo icaremwe gishasha gifatiye ku byo Imana ikuzi ko ikubonamwo, gifatiye ku kuba warinjiye neza muri Yesu. Ubone muri ibintu yavuze ngo niba uri muri Yesu neza gumamwo. Imana yacu nidutabare. None rero nano majambo uyazirikane ko uyiyumvire ko aho uja kwirirwa hose uyu munsi yumvire ko mbega ndi icaremwe gishasha. Dusenga Imana, tuzosura mu kiganiro igitondo gishasha cyo gutama. Byo bashasha mufende kuri subscribe kugira ngo bikunde muzoze maronka ibiganiro ducisha kuri Ntambwe Idahita TV. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo tubwiye yuko umuntu yari icaremwe gishasha, bana ko umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icaremwe gishasha. Byumvikana ko umuntu akwiye guharanira kuba icaremwe gishasha abihejejwe no kuba ari muri wewe indani, kandi abihejejwe nuko ibya kera byose byahindutse bikaba bishasha. None rero umuntu wese yumvise kino kiganiro akabasanze hariho utugeso, hari utuntu tukimubamo nk'amarabaga n'agasembwa, akaba yahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira, wiza kw'imbabazi, amaraso yawe namboneke ku muntu cyumugirira neza, umeze umutunganye ibisigaye umushoboze kwirigwa. Arazirikana kuri no jambo abe icaremwe gishasha nko ijambo ryawe ribisaba. Yesu na ryawe gera Kristo Yesu no kwisabye tuvyizeye. Amen.